Edson Munaba n'umwe mu bakinyi yigenze neza muri zino nkino zibiri Flambeau du Centre yasezereye umugwi wa Al Akda. Turaza kurabira hamwe ivyo yakoze. N'umukinyi akina ku mpande zose, duhereye ko ngari ku ruhande rw'ibubamfu, inyuma gato akaza ku ruhande rw'iburyo kuri no passe yarabana Niyera Jafet agarutse atanga passe mu Sivador Tarasa, ariko ntiyavuye mu gitsindo. Yaronse n'indi occasion kuri iyi mauvaise relance ya défenseur ba Al Akda, ariko ateye umupira uca yuko ari Paul Varan yaza hagati mu kigo gusaba umupira kugira ngo atangure ama construction ngari kumwe na Kizigenza Asman, agaca araba imbere gatanga pass nubwo itashikiriye Mose Nduma, ariko yagerageje gutanga pass, ariko hagati mu kibuga kandi yaranabonetse mu ma duel aha umupira hagati y'abakinyi babiri Al Akda bamukorera ikosa. Ni byiza muri conservation de la balle yuko umukinyi hagati ari beaucoup plus technique, ariko n'ubundi ngaranze yuko Niyera ari présent muri sifa de réparation atanye centre ivamo corner. Ngaha n'ubundi hagati mu kibuga ari hagati y'abakinyi bane ba Al Akda, ara protege umupira bamukorera ikosa bituma possession iguma kuri Flambeau du Centre. Ngaha ku ruhande rw'ibubamfu arafasha umupira barawusohoye, aragiye nyine wenyine kwigirira Ani, arasubije umupira kwa Jafet Niyera, ari nako ubonanze ngaha araba ari à l'aise techniquement neza, yuko n'umukinyi akomeye ashobora kwelimina cyangwa agatemporiza jeu umupira ntutakare. N'ubundi ngaha beaucoup plus excentré kuri runo ruhande rw'ibubamfu rwa Flambeau du Centre, arinjiye mu kibuga centre arikiza kuba iyindi corner. N'ubundi nga muri hall numero 10 rabukunaza kuba appui kuri Mose Ndume kugira ngo ashobore kugumana umupira awugarda asubiza inyuma azira kwa Mose amusubije ngaha ari hagati afishana n'abakinyi batatu ba Al Akda, ariko akaba ari capable yo kubelimina bose nubwo uyu defenseur yagize tackle Salvateur. Hano hagati mu kibuga hari mu gice ca kabiri agumana umupira, ariko aragerageza gucreya nubwo acha mu kwita attack. N'ubundi nga araje muri hall numero 10 aragumanya umupira, techniquement il est fort. Edson Munaba ari nako agumana umupira byiza muri phase de jeu. N'ubundi nga arinjiye ari hagati y'abakinyi babiri ba Al Akda, ariko akaba capable gutora umupira agatanga pass, même si Julio yaciye utera hejuru. Nga hagati position nyene y'imbere ya de passe mu numero 10 araza agasaba umupira akinjira arondero ya Miss, même si umupira yaho ya Miss atanze centre kwa David Yishura atagitsino chance kiko niwe ari origine action. N'ubundi nga ari présent everywhere ahantu hose mu kibuga, agumanya umupira nakarondera Asumana Miss agacaza ba présent démarquage kugira ngo aronke umupira Flambeau du Centre mu mupira mu mafazi ya possession de la balle. Ngaha ari imbere ya sifa de réparation hahandi nyine akunda kuba ateye shoot mu gardien wa Al Akda awukurayo. Isancije muri neza yuko position préférentielle yiwe ni hagati hajya imbere y'umu numero 6. Ngaha bari bamukoreye ikosa kuri na action. Ico nashimye ni sortie de la balle ya Flambeau du Centre, neza yuko barabakinyi ba Al Akda na Flambeau du Centre bari hamwe ama duel aérien. Ngaha umupira arawurekita, ariko arawutakaje baramwatse Edson Munaba. Umupira ufishwe n'abakinyi ba Al Akda, duel aérien, ariko Issa Ibera remporta Asman Amisi. Asman ahaye Hoy yagiye gutanga pass, naze yuko nashimye Likau piza rukuntu yiyefashije umupira ntiyawukorako ushita kwa Julio nako araba hepfo aca umupira Edson Munaba ngara naze ko aca yamukorera ikosa ryo ryavuyemo ya kufa ya Edson Munaba nyine yatanze iyi assist kuri David Yishura ku moto 93 nk'uko mubibona. David Yishura acara tsinda igitsindo. Muranaze yuko iyi ari match ari Edson Munaba no tora kari nka homme du match muri match retour raba toujours présent. Ngana nashimye son déplacement mugume muraba Edson Munaba yarari nyuma muri defense, ariko raba déplacement yiwe nga arasavye umupira mu hagati ya défenseur babiri ba Al Akda. Umupira gardien yaciye agira lecture zarasohoka, ariko nashimye iyi déplacement yagize Edson Munaba. Nga n'ubundi yarari présent muri sifa de réparation nuko umupira gakiza yeme yabaye bien défendu. Iwe alors je n'igitsino cyane niwe nagitsinze. Ngaha nakunze déplacement yikuntu yaccéléré kugira ngo Mose Ndumwe muhi pass caratsinda un peu plus chance, kuko umupira yagiye kuwutera ubona neza yuko yatsinze igitsino ca mbere. Nico gitsino ca mbere ciwe muri no CAF Confederation Cup. Yatanze assist mu rukino rwa mbere ku mota hakikare cyane gose Edson Munaba, muri ko murabona atsinda igitsindo
cahaye confiance Flambeau du Centre kuri passe nzi yuko yagize déplacement nziza sans ballon umukinyi mwiza rero n'umukinyi ubona yuko ama déplacement yiwe sans ballon ngaha hari un peu plus chance kuko uranaze yuko umupira uteye ucukoga ko n'umukinyi wa Al Ahly numero 8 ashobora gutsinda ni igitsindo nyine bavuga yuko nakunze déplacement yiwe ariko harimo n'amahirwe kandi igitsindo cinjiranye habayimo amahirwe ngaha n'ubundi nasubiye kubona raba yari contre attaque navuga yuko ama transition rapide ngaha niwe à l'origine muri hall mu numero 10 asize kuri côté kwa Emery Akiza ariko i déplacement yiwe entre deux défenseurs agashobora no ari à l'aise techniquement yarahaye ngaha musindu umwe ariko musindu umwe agize ateye umupira uba contre igisondi cinjira ariko déplacement yari nziza n'ubundi ngaha i déplacer hagati y'aba défenseurs babiri ba Al Ahly atanga passe nziza gose kwa Emery Akiza ateye shoot ariko umupira ntiyashobora kukadra uko boneze yuko nama action atatu ashaka gusa ari présent rero ngaha urabona yuko arafasha umupira quick transition ari rukanse kandi urabona yuko ari présent n'ubundi hagati y'aba défenseurs babiri attack agapasi keza kwa Mossi Dubumwe aramushubije Mossi Dubumwe ashitanga assist nziza kwa Ashman Amis atsinda igitsina cya kabiri cya Flambeau du Centre jusque là match tout novuga yuko Edson Munaba yakinye match nziza nk'umu numero 10 ariko un peu plus à l'aise kandi afise iyo liberté yo gutembera canke yo kurira ahashaka hose ariko nakunze cyane gose son positionnement hagati ya défenseur babiri rero uyu munsi muri la loupe dokeri waskaje nagashimigaruka kuri Edson Munaba yanahamagawe muri equipe nationale tizere yuko azohabwa umwanya ko kandi yuko azobandanya akora byiza.